Fisi ndoto zo kuba gentleman, fisi ndoto zo kuba gentleman, nateza imbere igihugu. Imana ni mpeza gira, nzugurira agakinga papa, mama ndamugurira agatenge, umuryango ndawuteza imbere. Nzoshigikira imikino n'imico kama, abaririmbyi abanyamideli n'abatamba, hama baserukira Uburundi mu mahanga, maze ya Ni kabiri gatanu indwi shashi romantique, the speech above creation, the one and the only around the world is known as umagazi w'Imana. Le voyage qui franchit les frontières sans passeport ijamba. Kwa shasha nke kwa Badobado. Umeze neza? I'm good bro, niko sawa. Nawe good? Fresh. Uradukinira sinema? Amasinema. Ukapanga ni ndoto kandi? Amasinema twa yakinye. Nati ngo turakina indi episode. Yeah, like that, yeah. Ni Badobado. Afise indirimbo indwi kuri channel ya YouTube, ni Badobado official. Ni Badobado muno mwana tuvuga ko afise indirimbo indwi zimaze kurabwa zose hamwe n'abantu barenga igihumbi n'amajana 330. Umwana ko afise n'indirimbo zibiri ubu zifise amaviews asa, indirimbo yitwa uzobinkorera n'indirimbo yitwa cinema, zifise amaviews ibihumbi 22. Kubabone kandi bashika ibihumbi birenga 6,200. Urandenze man, urandenze ndake. Namwe ni nziza. Simbi man, simbi ya. Nawe urabishima? Ndabishima kuko yo narindi siyo nduyu musi, naho nduyu musi siyo nzoba ndeje. Imana yarakoze. Abantu barakoze nka Badobado. Kurya amazina abavyeyi baguhaye. Abavyeyi banyise niyo gushimwa Bado Ezidras. Hamu muziki ucunyita Badobado. Yeah. Uwo no muziki nawe waciye wita gute? No je nise Badobado bivanye na career musicale ndimo. Ari indirimbo navuga ko abantu benshi bagiye bakumenya ko ndimo yitwa Indoto. Yeah, Indoto. Fisi ndoto zo kuba gentleman. Fisi ndoto zo kuba gentleman. Fisi ndoto zo kuba gentleman, nateza imbere igihugu. Imana ni mpeza gira, nzogurira agakinga papa, mama ndamugurira agatenge, umuryango ndawuteza imbere. Nzoshigikira imikino n'imico kama, abaririmbyi abanyamideli n'abatamba, hama baserukira Uburundi mu mahanga, maze ya ndirimbo navuga ko yarakoze ikintu kidasanzwe, yakugiranya badasanzwe, ashaka gushika muri isanganiro-award. Nubwo hari akantu byashize je niho narindi, niho waruri. Badobado rabaye baravuze ko yabaye wa gatatu arashimire, n'agashimura gatora. Ariko inyuma yo kugatora n'agafoto ka baravuga ati Badobado agira kandi ahubwo nibi bajyahe yabaye ya gatatu. Ni atari bro. Nibisanzwe mujya mwanya narabaye shoke, ariko gusa nyuma y'imisi mike narabona yuko igihe ari cinema to, igihe ari cinema kara kantu Imana yakoze, aga script napangiwe n'abantu kugira filme yanje bandanye iryoha. Kijya kintu cyakwigishije iki? Cyanyigishije gukora cyane, kandi cyaranyeretse yuko mfise inguvu nyinshi muri entertainment, igihe no bandanya nkora cyane ndafise byinshi nzogerako. Kubera ibijya bintu byaravugishije abantu benshi, abonsumba amazina n'abayansumba bose baramenya ati ujya muntu yarahabaye. Cyane gose. Ubu naho turashikiriwe indirimbo yitwa cinema. Amazindwi zine iri hafi gukwiza ukwezi. Dukina cinema gatoya kwa kuntu nyene wakaririmba. Cinema yanje yatanguye umusi mvuka, umugongo wa mama na ufata nkishuka, episode ya mbere na ikinye nkivuka, everyday uko kesi nigera nduka, episode zanje zanditswe n'Imana, amakata yose nera yapanzwe n'Imana. That's why ari picha dukina bikanga, tukibaza ko twarozwe kandi tarazipanga. Ntucikinege ibintu niko biri, ubonye taje ikiriri bamwo babiri,
ariko warabiwanyu mu Kinama akaruri mukakabamwo muri kibiri hari agasene keza kagiye kuza hari agakambwe isuni keza kagiye kuza weba hasra w'umurasta kora wihata pambana pambana sinema yanje sinema yawe sinema zacu zateguwe n'Imana ubuzima bwanje ubuzima bwacu umepangwa na Mungu yeah. Bado ndirimbo umuntu yagerageze kwiyumviriza neza agasuka yumviriza irindi nigira kandi urumva ko indirimbo ivuga ubuzima bw'abantu babayemo ndetse n'ubibatandukanye mu byo bakora. Hari uvuga abakora ubuzima abadandaza abanyonga kuvuga ikintu cyose bavuga ati icyo uri kurakora ni sinema Imana yakwandikiye ni sinema y'Imana. Kugira ngo urimbe ubwo buzima abantu barimo byaje gute cyumvira. Je kawaida nubwo no ririmba indirimbo y'urukundo ndirimba inkundo mbona apana ziri creative mbona ibirimwo gusa ndabikrea mu kuvyandika tu mba createur mu kwandika nukuvuga jewe sinema inspiration zavuye ku budiri namwe ndakina bikanka mani mbona umenga nyene ibintu ni byari ayero y'umuziki mu buzima busanzwe ahantu ndateze tunoti nitwaza ndabashoke kubera kadiri nashaka gukora mbona umenga karancitse me mu nyuma ndabona ati yantuka bino bintu yari mipango y'Imana. Zukuntu rero umuzuka wanjemo basi nikanguye studio yeah basi Badobado mu buzima busanzwe yananiwe inyigisha iki iyo naniwe binyigisha yuko ico kintu hataragera umunsi wacu ico kintu hataragera yaho ndagishobora bisigura yuko naniwe binyereka yuko ubwo ntegereza gukora cyane kugira ico kintu ndagishobora. Hari byatunaniye kenshi kera mugubu twarabishoboye ariko twabishoboye kubera iki le courage. Ejya ndirimbo uri urayumviriza mu mudiho irafitaniye agasano n'ijya ndirimbo indoto kubera iki uwo mudiho wabushimye. Kenshi iyo nshatse gutanga ubutumwa mba prefere cyane gukorera mu mudiho wa reggae. Why? Mudiho wa reggae ni mudiho mwiza wo gutangamwe ubutumwa. Ni wa mudiho umuntu yemwe arawumviriza dashoka atamba. Kubera umuntu yemwe aratamba hanini yantitaho message. Aryoherwa gusa na vibe y'ukuntu beat kubita. Muga reggae ni kintu kenshi urimo urumviriza kenshi wita kuri message. Nubwiza ko kuryohera mu nyumiza uza kujya gutamba muga bamaze kumva lo content. Kubera rero mba nshaka bujya butumwa ko bushikira abantu niyo mpamvu cyanda bucisha muri reggae. Ijya ndirimbo ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zigenda zinyagwa no muri n'ujya mu producteur Cizzoboy umukundira iki kwere ko ndagiye studio ya Cizzoboy. Cizzo n'umuntu wanje sivyo since day one Cizzo was supporting me sivyo yari umuntu amba hafi kandi ikindi naco arashoboye rack no kuvugana umuntu wanje ni my brother no mu buzima busanzwe dufise byinshi dusharing kuvuga rero kubera ko ndafata umwanya kenshi ndi muri studio kwa Cizzo muri CB Music kenshi ndaronka ama inspiration bivanye n'amabiti aba yakoze kaca binzamwe nkaririmba bidasigura ko mutazobona yandi ma project yakozwe na ba Gigabit ba FIG bande benshi project zirahari me de muri no mwanya bamurajya ivyo bintu bivuye hari yahantu ntari bi bro ngo muririmba kiri karatangura kuririmba ngo arigihagena muri studio gakwa no kubitegura ko rakaba mukosora bikanga byaragushikiye. Je ntivyigeze binshikira ku munsi wa mbere nja muri studio jewe nari umuntu nakigwa neza n'aba producteur cyane cyane iyo bumvishije uko nimo ndaririmba. Ikibazo cyacu kiza ahubwo kwa kuntu usanga producteur atakazi nuraronka iki projet zawe ziteba canke mwahana rendezvous nimo ugasanga uratonze kuri studio naze mugabo jewe muri studio session nta munsi nimwe nigeze mfatwa nabi no mbeshe ya mujya ndirimbo nyene iri hagati na hagati ari ahantu ugereranya Jetri na Sammy niko rikafate kuri Sammy ngaha mu Burundi nukuvuga uri kuraraba Jetri gusa abantu benshi bishizemo ko navuze Sammy no mu cineaste ho ngaha mu Burundi
je turi kurarabiwe haruro vyiwe na action ziwe ziratandukanye n'uyu mwene wacu basi dufatire ku nyene no kuvuga na Samara ashoboye kuri no rugero rwo ngahe wacu mu Burundi arigisha benshi arateramisha abantu benshi ariko Sammy ugeze ushize ku ruhande rwa Gestri kwisi novuga yuko akiri intambwe cyane sinema y'u Burundi na sinema yo hanze rero nashatse kwerekana yuko sometimes ari ibintu dushobora kwiyumvira gukora kandi umwanya wacu utaragera sivyo ugashaka kugura umuduga atanikinga uragura nico rero nashatse kuvuga ati tugumye umutima tuzomera nkabo tuzicara nabo tunatwenge nkabo ya nuko ari ahantu novuga ko ugerageje kumviriza kandi irya ndirimbo urumva ko harimo amajemo menshi avuga ibintu vya filme vya cinema ama terme dukunda gukoresha iyo tuko turatubona ibintu vy'ama filme ntiyigeze kwiyumvira ati ubwo abantu batazi ry'amajambo ya filme azava tumva ubutumwa bwose ariko no urabona urimo mu kintu kijanye na entertainment canke art ugerageza kuvuga ibintu apana ivyo abantu bamenyereye tu urumva fo yuko ukora ibintu ivyo bintu bikagira abantu bibyigishije sawa ijya ndirimbo nayiririmbiye umuntu wo mu gisagara no waruguru mugabo waruguru ashobora kubaza ati mbega kijya kintu bavuze iki ndimo je muri make ndaririmba kugira nigishe n'umuntu atarazi ivya episode nigiki ashobora kubaza none episode niki agatahura nico muri musanze harimo kumviriza no kwigisha kandi no kumviriza no kwigisha uvuga ijya ndirimbo urimo urayumviriza irimo message itusha sivyo mugabo nubwo irimo message itusha harimo ibintu abarundi tutamenyereye samples ivyo rero nibabimenye kubera nabo bizobafasha kumenya ibindi okay ico kirumvikana cyane nabonye hano kuri YouTube handitse ko uri muri management ya NA production bisigura NA production ni novuga yuko ari umuryango mushasha nungutse ubuvuba tugira dutangura kuza turakorana ibikogwa back to back ndanabashimira n'abarundi bose uko NA yanyizeye kubera yabonye abarundi nabo bamfashe neza sivyo kandi nabo bamfashe neza bivanye n'udukogwa twiwanje badukurikiranye peut-être iyo company NA baramenya ati uyu mupeti arashoboye muri mwanya rero jewe ndi mu maboko ya NA production abantu bishika bakidogira ama management ngabakoresha cyane ngabahemba nakuriya anye bwoko bwawe management uyiha gacira kandi je management ndayifata gutandukanye nuko abandi bayiyumvira management singiye singiye gukorana na NA production kugira bangira ikintu kidasanzwe ubwo tugiye gukorana kugira abantu supporting mu bikorwa naho nkore byinshi kandi ku mwanya kandi vyiza uranahora jewe singiye ngo bampembe ubwo ngiye dukora ibikorwa biduha amafaranga hama binashobotse ubwo je ndabahembe mu bikorwa timo turakora nuko Badobado yibona he mu myaka 10 sinzi iyo nzoba ndi mugabo nzoba ndi heza indoto yawe indoto ni mfise nuko nzogira ikintu sigiye abantu bari ngaha kuri nosi azogira abantu basi na babiri canke batatu bazosigara bavuga ati mana warakoze ko waraturemeye Badobado umujyamike mu ruhande rwawe gwiza iyo mu kibanza citeka nivyo nshaka nta kindi nuko nzokora ama nkasiga histoire nziza basi nkarangiza neza bro collab nayo y'indoto collab z'indoto nta collab y'indoto je nigerangira collab ndaziteganya bivanye n'umuntu arimwe arakora neza kera hariho bande bacanje wa misi bande Imana ahubwo bazigame baritahiye n'abandi badutanguriye baroriro bande basosokeye bose baraciyeho muri kiriya gihe iyo nza kuba ndirimba nari kurondera bajya nyene ubu rero harimo barakora neza igere nzorondera simwe ndarondera ngo barakora neza ubu nzorondera ngo barakora neza mice gihe ndo tuzoba turi mu gihe cyo kwitunganiza imigambi umuntu wese agerageza gukora kugira ngo ashobore kwiteza imbere agira icyo ashitseko mbega ari kuvuga ko witeze iki mu muziki mu buryo kurashiramwe ubuntu uzobugaruza gute umuziki jewe ndizeye neza yuko uburyo ndimo ndashiramo butazotakara gutyo kandi umuziki aniniya sinimo ndawukora kugira tu juste umpa amafaranga ndimo ndawukora kugira uhindure society
society ihinduke hama abantu babone uko nimo ravuga ati cinema akora ibi nibi timana nimezagira nzo kubaka amavurirana barimo ndereka abantu tikora bijya bintu twe ntabwo ibikenewe mwebwe mu bishoboye ni mu bikore rero by'umuziki nakazi kandi mwuyu mwanya novuga yuko urafise icyo mariye utigeze kumarira muri kahise kandi uzokongera ukamarira n'ibindi bintu bikomeye muri kazoza bro. Ego mu gusozera ndega nakeka jambo wabwira abakunzi ba Badobado akajambo kari ku mutima. Jewe ivyo ndababwira ni vya bindi ndabakunda banyizere ngiye kubaha ibikorwa vyiza kandi bisukuye Badobado 2024 tuzomubona mu yindi shusho nanje sinizi ukuntu nzobansa ariko mu yindi shusho nziza ndabakunda babandanye bakurikirana ibikorwa vyanje Instagram ni Badobado official, YouTube ni Badobado official, Facebook page ni Badobado official, TikTok uko nyene hose ni Badobado official. Tugishimiye cyane kwa bitavye akanga kuri Bishop TV. Ja ndabakunda cyane Bishop TV mubandanye mugendera abaririmvyi bato n'abakuru mu bageze kure kandi n'abafana banje bagende kuri Bishop TV bagire subscribe barabikorwa vyiza bama babahereje ya. Tubashimire cyane batandine kandi muri ko murakora. Best. Dushime nakadukana kuri Bishop TV muri kumena nje station romantique kumena Badobado umvise indirimbo aka guswa yitwa cinema irimo uvuga ivyimiro vyinshi indirimbo indoto indirimbo uzobinkorera indirimbo final ndetse izindi ndirimbo zitandukanye amaze gusohora abona ko zigenda zifasha benshi mu mitima yabo mu byo barimo ndetse n'ivyo bokora nk'indi rucanke nka cinema yibashikira mu buzima bwiwe bwa misi yose. Tumushimire kuba yitavye kamo nebutsa ko inyuma ya kamera ari witwa Vini Vita numu informatisi akomeye cyane akora amateka menshi nebutsa kandi nuko Bishop TV tubafasha mu kumekanisha tumiko murakora kubasanga aho mukorera ndetse dufite n'igisata ca photography na videography tubaheza amasanamu atandukanye mu mamanza ndetse n'ibindi bitandukanye nebutsa kandi yuko ko turakora kugira ngo dufashe mu kumenyesha ibyo umuntu arakora maze jene imbere wowe utera imbere twese utera imbere maze uteze imbere igihugu murakoze cyane.